Mu gihe kuri uyu wa 10 Nyakanga ariho abadandaza bo kw'isoko kwa Siyoni batangura kuriha ibibanza badandarizamwo hisunzwe uko ivyo bibanza byadugirijwe, bamenyesha ko gushika ubu batiteguye kuriha ayo mahera ngo kuko babona ko vyadugirijwe amahera menshi hatisunzwe kandi amategeko bagiranye mu masezerano, ndetse ngo bakaba batanashobora kuyinjiza bisunze uko urudandazwa rwabo rugenda. Iyo ngingo Siyoni yadufatiye yo kutudugiriza ibibanza ntago ayo mahera twayaronka, n'ubu twayabuze. Ukwezi kwaheze itariki zo kurihaza yari mwishi itariki 10 ntituraronka ayo mahera. Rero ntituzi rero ukuntu ibi bibanza byo kwa Siyoni bizogenda, yaratudugirije gose tubona ko ari double. Nka jewe ngaha narihaga 150 n'amahera amajana 600 niyo narihangaga ngaha, mfise ibibanza biri double nabirihaga 300 n'ayandarenga. Rero amaze kuba amahera ibihumbi amajana 7 nanga yarenga, jewe ayo mahera ntayo noronka. Tubona yuko Siyoni ari ukutwirukana, nta nubwo yadugije 100% yarenze 100%, kandi turavye ku bukene buhari ayo mahera ntayo twoshobora kuronka. Abo badandaza babandanya batakambira umukuru w'igihugu n'abafadikanije uburongozi kubatorera inyishu y'ico kibazo. Naho bavuga ngo leta yaramudugirije, mugabo ntago leta yadugije ayo mahera yose, kandi yadushireho n'amahera ya TVA. None TVA iriha buri kwezi ngo 46 mili ya TVA iriha buri kwezi muri leta. Yaduza iwe wakaduza ikibanza ciwe, mugabo TVA nayo yoyo akatubarira na amezi angahe muzogira muri ha TVA ko buri kwezi yadushiraho amahera ya TVA. Nukuri turasabye leta, turasabye umukuru w'igihugu n'abafasha biwe badufashe iki kibazo kwa Siyoni, twe tubona yuko ari ukutwomora, kandi atwomora tudafise ahandi turonderera. Mwomenya ko abo badandaza baheruka kwandikira umugwizatunga Siyoni nyeniyo soko bari kumwe bivanye n'ibibanza badandarizamwo kugira abagabanirize, akaba yabishuye abasaba ko umwe wese yomwandikira ku gatwe iwe apana mu kivunga.